because the items was important. I can speak English but not speech. Okay. Amabara yose ntabera imbwa. Iregejo ni wahura n'imbwa itukura inesi ndaze ko woca wiruka. Hagacaba n'umukuru w'igihugu rero ari hejuru ya bose. Baramaze ikiringo c'amezi arenga nga mucanwa waka hagati yabo. Ntibavugana urana niyo bashatse kuvugana ikintu cy'igihugu bagakoresha ico bita par personne interpose. Miriwe canke mwaramutse banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV muresha kure imwe rudende bashikiriza amakuru atandukanye abavugwa irya nino aho kuri no kenekerezo rya 30 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2024 tubazaniye amakuru adasanzwe n'amakuru ari kuvugwa cane amakuru aza kugaruka kuri politike ndetse no mutekano. Ibintu vyakomeye hagati ya General Neva na General Ndakugarika. General Neva Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi, General Ndakugarika Gervasi Ndirakobuca ni umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Muri kino gihe atorohewe ibintu bikaba bitifashe neza. Murano makuru rero turaza kugaruka kuri bimwe mu biriko birabera muri ntare hauzi ndetse n'icuka kibikiri hagati ya Perezida Ndayishimiye na Ndirakobuca. Baramaze ikiringo c'amezi arenga nga mucanwa waka hagati yabo. Ivyo turaza kubigaruka ko uyo ni Bob Rugurika ni umuyobozi wa Radio RPA, Radio Publique Africaine, ni radio ikunda gushira ahabona amakuru adasanzwe ndetse n'amakuru aba yaranyagejwe amabanga adasanzwe ari mu butegetsi. Turaza kugaruka ku migenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ariko tuze no kugaruka ku mutekano aho umukuru w'igihugu c'u Rwanda Perezida Paul Kagame yavuye mu gacerere avuga ku bibazo vy'u Burundi n'u Rwanda, anavuga ku bagomba gukuraho ubutegetsi bwiwe ariko nanone akavuga cane kuri Perezida Ndayishimiye nubwo atatomoye ngavuge izina ryiwe, ariko turazi neza ko Perezida Ndayishimiye ariwe yavuze ko agiye gufasha urwaruka rw'u Rwanda kugira ruvaneho ubutegetsi bwa Kigali. Turaza kugaruka ku nyishu idasanzwe kandi nateye ubwoba Perezida w'u Rwanda yatanze aho avuga ko abo bagomba gutera u Rwanda azobisangira iyo bari kuko u Rwanda ari ruto badashobora kurwanira ko. Perezida Paul Kagame yabivuze mu gihe rero hari imigenderanire itari myiza kandi mu minsi heze Robert Shingiro we yaheruka kuvuga ko imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi idashobora kunaguka mu gihe batazoba babahaye abatebagaje ubutegetsi bwa Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015. Turaza kubigarukako. Leonidas Hatungimana we avuga ko gutwara igihugu Perezida Ndayishimiye vyamaze kumunanira kandi ko gose atangaberano afise yo gutwara igihugu. Leonidas Hatungimana arazwi mu kutarya umunwa mu kuvuga ku bibazo bihanze igihugu ariko nanone agakunda kuvuga cane kuko Perezida Ndayishimiye yarameze mu gihe bari ku rugamba. Leonidas Hatungimana avuga ko bose Perezida Ndayishimiye atangabirano afise yo gutwara igihugu. Leonidas Hatungimana avuga ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito we yakoze ikosa rikomeye ryo kwemera kuja mu mabanga yo gutwara igihugu kandi abizi neza ko nawe adashoboye gutwara. Murano makuru turaza kubigaruka ko mu buryo bw'idonido. Vyonda kuri subscribe maze uko turaja turashirako inkuru uraje uraronka notification ko dushize ko bishasha. Izo ni ingingo nkuru mukanya turaza n'amakuru mu buryo buramvuye. Reka no makuru yacu tuyatangurire mu gisata c'imigenderanire n'ayandi y'u Burundi ndetse n'ayandi makungu. Hari amakuru twamaze kumenya ko icuka atari ciza hagati ya Gervasi Ndirakobuca n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ndetse n'ibindi bidasanzwe vyamaze kujahabona. Ivyo turaza kubigaruka ko tubanze tugaruke kuri no nkuru naremereje ko kunyishu Perezida w'u Rwanda yatanze ku bagomba guhungabanya umutekano w'ico gihugu, aho avuga ko abashaka gutera u Rwanda ngo bazobasanga iwabo
babirangirizeyo, bivugwa na Perezida Paul Kagame. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yaraye aburiye ibihugu vy'u Burundi na Congo ko abipfuza gutera u Rwanda azobasanga iwabo bakabirangirizayo kuko u Rwanda ari ruto. Ibi rero akaba yabitangaje kuri uwa gatandatu igenekerezo rya 29 Ruheshi mu myiyamamazo yarimwo mu karere k'u Rwanda Nyamasheke. Umukuru w'igihugu c'u Rwanda akaba n'umukandida mu mugambwe FPR Inkotanyi ariko yiyamamariza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe genekerezo rya 19 mu kakaro 2024. Akaba yaragarutse ku bitero vyakozwe n'umuhari FRN mu myaka ya 2018 na 2021 bishigikiwe n'ibihugu bimwe bibanyi n'u Rwanda, ariko akavuga ko naho uwo muhari watujijwe n'ubu hakiriho ibihugu bibanyi bicifuza gushigikira iyo mihari mu gusenyura inzego z'igihugu. Perezida Paul Kagame akaba yaciye aburira ibihugu bibanyi vy'u Rwanda biri mu burengero no mu bumanuko Congo n'u Burundi ngo byifuza gutera u Rwanda ko azobisanga iyo biri bitaragera mu Rwanda kuko u Rwanda ari ruto. Paul Kagame yavuze ati u Rwanda kubera ari ruto ntituzokwemera ko hari igihugu kidusanga hano kuko twosanga hari ivyo twononye mu gihugu cacu gito. Ubuto bwacu tuzoburinda, tuzobasanga iyo bari tubirangirizeyo. Abo rero bashaka gutera u Rwanda ndabibutsa bashaka babireka. Ayo n'amajambo y'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame. Imigenderanire y'u Rwanda n'ibihugu bibanyi kugeza ubu ntifashe neza biturutse ku ntambara zirangwa mu gihugu ca Congo, aho u Rwanda rwagumye rwagirizwa na Congo gushigikira umuhari M23 urwanya ubutegetsi bwa Congo. Ku ruhande rw'u Burundi, u Rwanda rwagumye rwagiriza ko ingabo z'u Burundi ziri muri Congo gushigikira umuhari FDLR wakoze ihonyabwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994. Leta y'u Burundi nayo yagumye yagiriza u Rwanda gushigikira umuhari Red Tabara ngo ko wamuza guhungabanya umutekano mu Burundi uvuye mu Rwanda, hamwe no guha indaro abashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015. Bikaba rero vyatumye n'imipaka leta y'u Burundi hana n'u Rwanda yugagwa. Ivyo rero bikaba biriko birakurura icuka kibi. Ico bikoze ababikurikiranira hagufi babona ko inyuma y'amajambo yavuzwe na Perezida Paul Kagame vyerekana ko rwose u Burundi bwo kwiyubara kuko bubandanije gusotora u Rwanda ibintu bishobora kumera nabi cane. Ngo noneho karabaye Perezida Paul Kagame yavuze ko ibihugu bibanyi bibiri ico mu burengero ndetse n'ico mu manuko vyigamba ko bigiye gutera u Rwanda. Ivyo rero ngo ni Burundi ndetse na Congo. Akaba amenyesha ko batokwigora ngazobasanga iyo bari abirangirizeyo. Paul Kagame ati u Rwanda nta kibanza co kugwaniramwo kihari kuko ari ruto, azabasanga iyo bari. Bivuze ko rero ahagaze neza na neza ahantu bita, ivyo akaba yabivuze ari Nyamasheke. Ati abategetsi bamwe rero mu babikurikirana hagufi bavuga ko abo mu Burundi ndetse no muri Congo rwose bakwiyubara kandi bakareka ivyo gusotora u Rwanda kuko ibintu birashobora kubakomerana umwanya wari wose mu gihe boba bubahutse gutera igihugu c'u Rwanda. Imbere yuko tuja kuvya ndakugarika na General Neva, tubanze tugaruke kuri Leonidas Hatungimana. Avuga ko Perezida Ndayishimiye yatangabirano yo kuba umukuru w'igihugu yahawe. Leonidas Hatungimana ati abarundi bazoguma mu gihugu kitagira ubugitwaye. Ico ni kibazo Leonidas Hatungimana yabajije. Leonidas Hatungimana yabivugiye mu kiganiro Ijambo ni Rwawe gitambuka kuri RPA. Reka tubanze twumve Leonidas Hatungimana
amajwi yiwe nyene tuyakesha Radio Publique Africaine. uyu mukuru w'igihugu Imana yaramuhaye izindi ngabirano ariko yaramwimye ingabirano kandi ni bisanzwe. Imana ntitanga ingabirano zose ku muntu umwe. Nta ngabirano Imana yamuhaye yo kurongora abantu, nta ngabirano yo kuba umukuru w'igihugu Imana yamuhaye, iyo ntayo. Kandi nkuko abarundi baca umugani bavuga bati amabara yose ntabera imbwa. Iregejo ni wahura n'imbwa itukura inesi ndaze ko woca wiruka, ariko ni imbwa mugabo kubera iri kwibara ritukura nawe woca wiruka, canke imbwa isa n'urwatsi rutoto woca wiruka. Amabara yose ntabera imbwa. Burya rero novuga ko ikosa abantu bagize nuko abantu bari bamuzi mugabo bakemera kwaza kuba umukuru w'igihugu. Nawe ikosa yagize nuko yemeye kandi yiyizi, ariko ikosa rero abandanya agira nuko aguma yidadirako kandi azi ko atavyashoboye. Nta ngabirano yo kuba umukuru w'igihugu n'ukuri afise, kandi nibisanzwe umuntu ntagira ingabirano zose. Ariko ni kubera iki none yidadira ngo aguma ari umukuru w'igihugu azi ko atavyashoboye kandi amaze kuvyerekana? Ubu nibaza ko ata murundi n'umwe atabibona. Hasigaye ko abarundi babazanya bati none turaguma ngaha mu gihugu kitagira umukuru w'igihugu. Leonidas Hatungimana akaba abona ko igihugu c'u Burundi atamukuru w'igihugu gifise, mu gihe abona ko uhari vyamunaniye. Ibi vya Leonidas Hatungimana abihuriza ko n'abandi barundi babona ko ibintu vyamaze kuyangara. Ati burya hari igihe uba mu bintu nawe ukisanga warihenze, bica bigusaba kuvuga nibidakenewe kugira basi bamenye kuriho. Nivyo mbona aba bagabo ngo bari kumwe, kuko ngo nabo ngo politike ngo ni ikinyoma, ngo basi mbona ngo kwivyo bariko baravuga vyo bari ukuri. Aho ati ivyo bintu bibera mu Burundi nibara ku mutemere. Uti urya mukuru w'igihugu akwiye ubupasteri kabisa. Ati n'ubunyumba kumi ntibumubereye. Ati uyu mutama ivyo avuga nanje niko mbibona jewe pe, ahubwo ati mpora nibaza ko azohava ataba n'umukandida umatoraza kuko ntaco yamariye abarundi. Ati ibintu biriko birabera mu gihugu birarengeye. None ko mu gihugu hari inshabwenge nyinshi, ko hari abagabo bijunja n'ijambo bashobora gutwara igihugu bakagisayura, kubera iki tuguma tubona abadashoboye ari bo baza mu bibanza vy'imbere? None ko tumwemera, ati abarundi bamwe turamwemera, wewe uramunenga iki? Ati none we uramuba? Ati umukuru w'igihugu no kubahwa, niyo uvugisha amajambo meza. Ati arashobora kuba adashoboye, ariko amajambo mwenayo ati na amajambo yo kubahuka abakuru. Ati nta munsi n'umwe uzoshima umukuru w'igihugu. Ati wewe wohagushira akamaro koba kahe uzana ibibwa bitukura? Ati iki gihugu naco kivunduruka he? Iki gihugu naco kivunduruka hehe? Ewe Mana wararemye abantu. Ati mwahunze nibo bafise ishari. Ati abamutoye nibo babona ko yananiwe, nibabona ko yananiwe bazomuhindura. Nimushire umutima kunda turamwongera n'iyindi manda. Ati birakwiye ko umukuru w'igihugu atanga ibihoho. Biraboneka ko umukuru w'igihugu ataco yamariye abarundi. Ati iyo migambi irenze y'umukuru w'igihugu, ati nta kintu na kimwe tubonamwo. None ko biboneka ko igihugu caguye mu manga kuva CNDD-FDD isha ku butegetsi, kuki amabi yose tuyegeka kuri Perezida Ndayishimiye? Ati Leonidas Hatungimana ati aho niyo bari inzigo afise, kubera ko abo bategetsi bamukuye mu mugambwe kandi nawe ari mu bo bita ko ari mu bo cavunye. Ati nimba navyo abivugishwa no gukunda igihugu, natahuke aze arongore igihugu canke afatanye n'abandi kucubaka, ariko kubivugira hiyo atari mu gihugu vyo ntaco bifasha. Ati igihugu c'u Burundi ngo kigeze
mu gihe abarundi batanguye kubona ko nta kazoza bafise. Turiko turavuga kuri ivyo, ariko nanone hari ibintu biriko biraba muri CNDD-FDD ndetse no mu butegetsi, aho icuka atari ciza hagati y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wiwe wa mbere Gervas Ndirakobuca, ngo abo bategetsi ntibahuza uko igihugu gitwawe. Twababwiye ko Gervas Ndirakobuca abona ibintu ariko akabura ubushobozi n'inguvu zo kubihindura, kubera ko biboneka nk'aho umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe ibibazo byose by'abarundi babyifatiye mu minwe. Ariko nanone uko gusharikana kukaba gushobora guteza ibibazo bidasanzwe, bamwe bakabona ko bishobora kurangira nk'uko vyarangiye kuri General Alengiyome Bunyoni kuri ubu ari mu munyororo, kuko bamwe bavuga ko umukuru w'igihugu adahanurwa. Umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA ijwi ry'abanyagihugu Bob Rugurika avuga ko ibintu bitoroshe muri kino gihe nk'uko tugize iminsi na twebwe tubibabwira. Bob Rugurika nawe arafise imyihwezo wiwe. Nagenda babwire yuko amakuru dufise, urabona umushikiranganje wa mbere nukuvuga atwara leta n'umukuru wa leta, hagacaba n'umukuru w'igihugu rero ari hejuru ya bose. Baramaze ikiringo c'amezi arenga ngaha umucanwa waka hagati yabo, ntibavugana. Urabona niyo bashatse kuvugana ikintu cy'igihugu bagakoresha ico bita par personne interpose, nukuvuga ko umwe arashobora gutuma chef de cabinet wiwe ati bwira naka ibi n'ibinini, bwira naka bari barungike naka bijya bintu bizoja kwa naka ikore naka. Urumva ntibakibonana n'umucano. Hanyuma rero amakuru dufise n'ivyo mu minsi yahera harageze naho umushikiranganje wa mbere uyo hari Gervais Ndirakobuca avuga ati yabicishije mu Burundi muri bwa buzu bwabo nyene muri systeme yabo, ati jaho bigeze reka ndamuhereze démission. Ko umva ari je ndamubangamiye ko kuko ntibavugana ntibakivugana nta kintu bakorana. Ni bimwe rero ndakubwira igihugu none mwumva kimeze gute. Yaravuze rero ati reka jewe rero ntangira imihoho. Mugabo rero haba bagenzi ba Gervais Ndirakobuca haba abagenzi bo kwa Neva bati bararizo bariguye, kuko bica bikaya ico bita la crise institutionnelle. Kandi umushikiranganje wa mbere atanze imihoho ategeza gutanga insiguro. Izo nsiguro rero hari habanse yuko zoca zigwa ku mukuru w'igihugu, kuko ico ngo yashatse nuko yavuga ati je simbona ico tuko turakora ibintu vya ekonomi byose n'akamaramaza n'akamuna. Hanyuma tuvugana wowe nituvyumvikana, wewe uri mu mabwire y'umugore. Nivyo rero parce que no musi terega nuko tutabivuze muri kino gane. Umukuru w'igihugu nyawe atari karavuga ni mawe ni Mukanda yishimiye ni Angelina ni Gerina niwe excellence. Ivyo ndabivuze kubera niwe atanga amategeko abantu bakayumvira bakayubaha. Abantu barabivuga muri system, niwe muntu ashobora gufata ingingo bwo izo ngingo afata n'izi. Nivyo nyine umva vy'amadolari amamiliyoni y'amadolari n'ibiki mugavye dushake tubireke. Ndayishimiye ntatwara kuko ntatwara umushikiranganje wa mbere. Umushikiranganje wa mbere ntatwara kuko nafata ingingo umukuru w'igihugu ntazemera. Nivyo rero mu minsi yahera yashatse gutanga ibihoho, hanyuma umukuru w'igihugu aravyanka n'abandi bagenzi mugongo barasuka mu mabisi. Uyo ni Bob Rugurika, umuyobozi wa radio Publique Africaine. Bob Rugurika mu kutarya umunwa avuga ko inzira ikirasha muri CNDD-FDD cyo bikoze ubutegetsi bwo bukaba buriko burasukamwo mabisi kugira ico cuka kibi nkibandanye, ariko impera n'imperuka ibintu biraza kuja ku mugaragaro, ibintu biraza gukomera. Banywanyi bacu rero ayo namwe mu makuru abagezweho avugwa cane biba byavuzwe mu binyamakuru ivyagarutswe ko ku mbuga ngurukana bumenyi, amakuru tuba twavanye mu masoko yacu atandukanye n'ibindi byinshi biba bigenda biragaruka ko byose tuba twavyegeranije mukabikurikira mu buryo bw'idonido. Bayo tarafyonda kuri subscribe kugira uraje waronka amakuru mwene nkaya, wo fyonda ko kugira uko dushize ko inkuru ujuronka notification, tuba dufise n'ayandi makuru menshi agenda avugwa mu kanya gato turaza tuyabashikiriza. Ibihe byiza rero kuri mwese nivyo ndabipfurije. Ufise ico uterera nk'iciyumviro ja muri komanteri maze ushobore kutanga iciyumviro cawe, turaza kugisangiza abagenzi bakurikira inomboresha kure ya ICTV. Mukanya tugaruke n'ayandi makuru.